Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruhuma umwaka wa 2025. Kaze mukurikire amakuru twabateguriye, nkabanda yahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Urunani rwa politike Seforo Arusha ruhamagarira ugwaruka ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi gusuzuma neza akarusho rukura mu nyigisho z'amacakubiri n'urwanko rumaze iminsi ruhabwa, aho gukurikira ibitaja ntibize ubwo gwaruka ngo rwari rukwiye nyabuna kurwaniriza hamwe ubukene ari we mwansi rusangiye. Mu kiringo c'imyaka 10 iheze abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bagumye babangamirwa. Mu cegeranyo c'urunani CBDDH batanga uburorero bw'abantu bagandaguwe, abanyurujwe hamwe n'abafunzwe ku karenganyo. Mu by'ubutunzi naho ikigega mpuzamakungu FMI kiratanga zimwe mu ntumbero zokurikizwa kugira ifaranga ry'u Burundi ntirigume ritagaciro, hamwe no kubuza ko ibiciro ku bidandazwa byobandanya kuba umurengera. Ntimuje kure, turafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije, nkabana ariko nca ku masonga mu kanya idonido ryano makuru. Izi n'ibikino mvaga yemwe. Reka makurata n'agahinda gusa. Mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko, bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye, ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa, warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe. Imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye avugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare, ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo, ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze, bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Dore mu yavugwa mu by'umutekano, hari umusore yitavye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa kane ku mutumba Karagara ni muri komine n'intara ya Rumonge, nyuma yo gukomeretswa na se mu gihe bariko bararwana. Amakuru avaho mu Rumonge havuga ko uwakoze icaha acidegembya, bagasaba ko yohagarikwa. Ni nkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye. Uwo musore yitavye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa kane azwi ku izina rya Emery, akaba yari afise imyaka 17, yarasanzwe ari umunyeshure. Yavuka ku mutumba Karagara muri komine n'intara ya Rumonge. Amakuru dukura mu Rumonge atumenyesha ko vyose vyari vyatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, aho uwo musore Emery yagwana na se azwi ku izina rya Hakizimana, aramukomeretsa bapfuye ko atakija ku ishuri. Rero bacimubwira yuko atakija ku ishuri, nawe rero acamwishura nabi
baratukana mu nyuma niho baca batana mu mitwe baca baragwana bamaze kugwana rero yaciye akubita umwana gose cane gose yaciye asandaba bukeya. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko uwo musore atarahambwa eka na nyene gukora iryo bara gushika ubu aracidegemvya ibituma bamwe mu babanyi bidoga bavuga ko badatahura igituma adafatwa ngo hanwe n'ubutungane. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka abajeje intwaro n'umutekano muri komine Rumonge kugira bagire ico bashikiriza. Emmanuel Ndayishimiye urakoze. Tubandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu. Amategeko y'u Burundi agenga uko imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa aratomora neza ko umuntu atarenze iminsi 14 apfungiwe mu gasho k'igipolisi. Ukureka rero abafungwa bakamara amezi n'ayandi bakiri mu gasho k'igipolisi ngo niho nyangwa rinyomoje ry'agateka kazina muntu. Ivyo bishikirizwa n'umushingwamanza Felix Niyonkuru inyuma yaho abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo batabarije abafungwa bari mu gasho ka komisariya y'igipolisi y'iyo ntara ko amagara yabo ageramiwe n'ubwinshi bw'umurengera bw'abapfungiweyo. Kurikire umushingwamanza Felix Niyonkuru. Twarumvise ko mu gashobo ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cankuzo abo bariho abafungwa benshi cane, eka mbere aho gasho kari kagenewe kwakira abantu 15 tukumva ko ubu harimo abarenga 40 kandi muri bo hariho benshi bamaze amezi n'amezi muri ako gasho. Bikanaboneka ko n'abafungiweyo amagara yabo yatanguye kumera nabi cane. Turiyamirije cyane iyo nyifato yo guhungabanya agateka kabo bantu bafungiwe muri iyo komisariya, tunibibutsa yuko abariko barabikora bazobibatswa. Amategeko aratomoye cyane kuvyerekeye gufungirwa muri ubu busha bw'igipolisi kuko mu gitabo gengera imanza zitohozwa n'ingene ziburanishwa c'u Burundi mu gace ka 34 bavuga neza yuko gufungwa mu gipolisi bitarenza iminsi 7 kiretse iyo basavye uburenganzira umushikiriza manza bwo kongerako naho nyene ntarenza iminsi 14. Ico gihe rero iyo vyarenze umushikiriza manza aca ategeka yuko abo bantu bari kugwa bose. Uyo asanzwe kandi aharanira agateka kazina muntu mu Burundi harongera akavuga ko ikena ry'igitoro mu gihugu itoba icitwazo cyo guhonyanga agateka ka kiremwa muntu, ariko guhamagarira abajejwe igisata c'ubutungane bose hamwe n'umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH kugira ico bakoze amategeko yubahirizwe mu busho. Dusubire dutege yompi umushingwamanza Felix Niyonkuru. Ikindi novuga nuko twumva bitwaza ko ubukene bw'igitoro ari bwo bwoba butuma batabajana mu mabohero yandi, ariko hanagomba kuvuga ko atakintu na kimwe haba ubukene bw'igitoro canke ikindi cosigura ukutubahiriza amategeko. Ari naco gituma twagira dusabe bimwe bivuye ku mutima urongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo yuko yokurikirana ibiriko bibera aho atwara cyane cyane ibikorwa n'abo bapolisi atwara niyaba atabishigikiye. Tugasaba umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cankuzo yuko yoja mu mategeko ca gitabo twavuga code de procedure pénale gace ka 85 kamuha ububasha ntangere bwo kutegeka no gukontorora ibiriko bikorwa n'abo ba OPG maze akishikirayo akafungura abo bantu bose bafungiye ubusa. Abajejwe intwaro na cyane cyane buramatari w'intwara ya Cankuzo wewe ijisho ry'umukuru w'igihugu yuko nawe nyene yoraba neza ibiriko bibera mu ntari we maze abo banyagihugu arongoye bagatunganirizwa. Tukavuga busaba na wa mugwi w'agateka kazina muntu wigenga yuko gira urugendo rwihuta mu ntara ya Cankuzo maze ukaraba abantu ngene babayeho maze ukanasaba yuko boronka ukwidegemvya bakumbuye. Tugaheraheza dusaba ubushikiranganji bw'ubutungane n'ukuri yuko bova mu gacerere bakaraba ibiriko bikorwa nabo batwara maze abo bantu bariko barahohoterwa basubizwe mu burenganzira bwabo. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu nyene nabiciye ku mayange, ubuzima bw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bwagumye bubangamirwa muri iyi myaka 10 iheze. Ivyo nivyashikirijwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CBDDH mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruhuma umwaka wa 2025 aho rwari ruramutse rushira habona icegeranyo c'ivyaranguwe muri iyo myaka 10. Erari Nibizi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani CBDDH
CBDDH aratanga akarorero k'abaharanira agateka kazina muntu bafashwe barapfungwa ataco bazira abandi baranyuruzwa babugwa irengero hamwe n'abishwe umvirize Erari Nibizi. Muri no myaka 10 urunani CBDDH rumaze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024 twararavye dusanga abaharanira agateka kazina muntu koko bakoze mu bihe bitoroshe barakorewe amabi ayo mabi yakora kuri bo ubuzima bwabo uburenganzira bwabo ikintu ca mbere twabonye nuko agatotezo karakomeje harabaye ibihe vyinshi byuko babahagarika bariko barakora akazi kabo babahora ibikorwa byabo byo guharanira agateka kazina muntu ugasanga abaharanira agateka kazina muntu bahagaritswe n'igipolisi ugasanga barapfunzwe kandi bagapfungwa badaciriwe n'urubanza ugasanga barafashwe bakanyuruzwa harimo abanyurujwe ntibagaruka hariho abanyurujwe barasubira gutorwa ibiziga hariho n'abatwawe bunyuruzwe barafungwa mugabo mu nyuma baracirwa imanza z'agahotoro muri ico gihe barateba kubera nyene guhimiriza nyene barateba bararekurwa ariko bamaze imyaka mu mubabaro n'uyu munsi tugifise abagipfunzwe turacafise abariko baratotezwa bamwe baraseruka abandi ntibaseruka hariho nk'umumenyeshamakuru Sandra Umuhoza agipfunzwe hanyuma abamenyeshamakuru barazira ivyiyumviro vyabo abaharanira agateka kazina muntu bakazira ivyiyumviro vyabo hariho abishwe hariho bagarukiye yo gotera izuba barashwe uwacu usanga rero ingaruka buno nyene zica ziba nuko abaharanira agateka kazina muntu bategerezwa guca bahunga kugira ngo batabare igufa cane cane bashobore kubananya bakora akazi bahora bakora batekaniwe na buhoro kugira babandanye iryo banga ryabo. Uwo yari Erari Nibizi n'umuyobozi nshingwabikorwa mu runani CBDDH ruhurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi batumirira amate gato mu buhinga bw'ivyuma duce tubanaya n'amakuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe mu Burundi igice gito cyane c'abanyagihugu nico kironka umuyaga nkuba nabo bitwa ko bawufise bawuronswa nabi ikoresho ry'umuyaga nkuba niwo mushinge w'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu naho urugero rwo gukoresha umuyaga nkuba rukiri hasi cyane Uburundi bwari bufise ubushobozi kama bwo kuronka umuyaga nkuba wisununuye ubwo bushobozi Uburundi bufise bungana gute hamwe bwakoreshwa bwose igihugu coronswa umuyaga nkuba kuri we rugero nibiye bikorwa bikenewe n'ubuhe buhinga bwakoreshwa kugira abarundi bashobore kuronka umuyaga nkuba wa mushinge w'iterambere Uburundi bukeneye cyane nawo wubakwe umutumire w'ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 16 ruhuma n'umushakashatsi mu gisata cy'umuyaga nkuba Albert Sangiyumva ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku bisa 12 mu masaha y'Ubujumbura ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Mu gisata ca politiki navyo nyene nabiciye ku masonga hugwaruka rw'u Burundi na cane cane uruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD twari rukwiye kuraba neza inyungu rukura mu nyigisho z'amacakubiri n'urwanko rumaze imisi ruhabwa ivyo bishikirizwa na Jean Bosco Rwigemera icegera c'umukuru w'urunani Sefor Arusha uwo munyepolitike asaba ugwaruka kubona ko umwasi mukuru rufise ari ubukene nabo bategetsi babigisha ibitagira akamaro dutege yompi Jean Bosco Rwigemera. Imyimenyerezo ya gisirikare imaze imisi ikorerwa ugwaruka
hariya muri Nyanzarake isa n'indi yose imaze iminsi ikorerwa abandi hari imishiha cankuzo nimwe yose yigeze kuba mwibanga ikiriba Ondes mu gihugu ca Kongo. Gusa ico abarundi n'amakungu bakwiye kwitondera nuko muri iyo myimenyerezo havanzemwo inyigisho z'urwanko rufatiye ku bwoko, ahubwo rwaruka rw'abahutu bigishwa kwanka sinamututsi ngo bakunde bamubone nk'umwasi. Ivyo rero biri mu rukurikirane rwa ya ntambara iri kubera hari i Kongo, aho Ndayishimiye yama ariko ararungika ingabo z'u Burundi kugwanya no kwica izina mututsi w'umunyekongo haba mu buseruko hariya mu buseruko bw'igihugu ca Kongo muri Kivu ya ruguru na Kivu yepfo. Tubiruranishije rero n'amajambo Ndayishimiye amaze imisi abwira abarundi cane cane yaherutse kuvugira mu ntara ya Kirundo kw'ingwano u Rwanda rugiye gutera mu Burundi, aho bamagarira abarundi bose ngo kuva hari Nyanzarake gushika mu Kirundo ngo bazogwane n'u Rwanda. Impungenge nuko yoba agomba gukora nk'ivy'interahamwe zakoze mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kwibukanye kw'izo nterahamwe zahawe icumbi mu Burundi kandi ko zicuditse bose n'ubwo butegetsi bwa Gitega bubashigikiye kandi bubahaye indaro. Impanuro twohare rugwaruka nuko gukwirinda gukoreshwa uko babugira ibiraro bakazohava bagwa mu mitego batazi. Iyo bagiye mu mabibe nayo nibo bahasiga ubuzima, abadapfuye bagahunga, nta yindi nyungu babikuramo. Uburorero ntiburi kure, nibarabe ivyabaye mu Burundi mu 1993, nibarabe ivyabaye mu Rwanda mu 1994, nibarabe izo nterahamwe zifuye ziyerera hanyuma bikubita gashi, nibarabe ubukene bari igihugu kirimo babone ko umwansi bafise atari uwo mututsi babanye kandi babanye muri ubwo bukene, ahubwo babone yuko wabashize muri ubwo bukene, wabashize muri ayo maganya ari abo ariko barayigishikisha amacakubiri ari abo bategetsi. Ikindi kivugwa na Jean Bosco Rwigemera nuko hakwiye kugarukanwa inyigisho za kirazira, maze uwo wese yigisha amacakubiri uhereye ku bategetsi agahanwa, nayo abarundi bakamenya ko umuntu wese akwiye kurabirwa kuca ashoboye n'ico amariye abandi aho kumurabira ku bwoko bwiwe. N'ubu ni Jean Bosco Rwigemera, icegera c'umukuru w'urunani Sefor Arusha. Aho duhagaze muri Sefor Arusha haracari hahandi, harakwiye inyigisho zo kugarukana kirazira. Ubutegetsi kanaka azohirahira akitwaza ivy'amacakubiri agomba gushika ku nyungu ziwe nagwanywe. Bamenye yuko ubuzima ari katiha butegerezwa gusonerwa n'uwo ari we wese, yaba umunyagihugu yaba umutegetsi. Harakwiye n'inyigisho zo kwigisha icarico umwene gihugu, umurundi utabonamo ubwoko kandi nawe nyene akavyumva uko ko kuba umuhutu, umututsi, umugabo, umutwa atanyongera bizana, kushizana inyongera ari ico ashoboye, akamaro yogirira abandi naco nyene cingira akamaro kuri benshi canke bose. Ukuri, ubushingantahe, umubano mwiza no gufashanya nivyigishwe. Harakwiye kugwanywa ivyiyumviro by'ivangura n'ivyihonyabwoko bikaranduranwa n'imizi. Uwo wese yoza avyisunga kugira bimushikane ku butegetsi canke abwumireko akagwanywa, agatuzwa, gutuza abakoze ibara mu karere kacu, maze ako kabi kabishe kakaranduranwa n'imizi. Impanuro kuri leta niyabigishobora kuzumva, kuko mbona umenga amazi asa n'ayamaze kurenga inkombe. Nibakubitiza agatima mpembero barabe mu bindi bihugu vya hafi canke vya kure, babone yuko atawe amacakubiri yereye, babone yuko wese yagize ihonyabwoko yarishitseko kandi ivyamwebereye, baheze bikubita gashi, bigisha ubumwe. Abarundi twari twatoye twaremeje ku itariki 5 ukuguma mwaka w'1991, baze nihagera ko bataha bagende ataho bakurikiza umuvumo. Nubwo bitoroshe nibavyumve kandi babimenyere ko bazotaha, nta gishasha kizoba kibaye kuko ntibazoba babaye
abambere ntibazoba babaye n'abanyuma. Ivyo icegera c'umukuru w'urunani Sefor Arusha abishikirije inyuma yaho havuzwe amanama hatangirwamwo inyigisho zibiburwanko n'amacakubiri muri komine ya Nyanzarake intara ya Makamba, inyigisho zitegurwa n'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD. Tuje mu by'ubutunzi, Burundi butegerezwa vuba bwango guhuza igiciro c'ivunjwa ry'amafaranga y'agaciro ca leta n'icabikorera utwabo canke abavunja mu kinywabi, bukongera kandi bugahinyanyura imigambi ijanye n'isoko ryo kuvunja amahera y'agaciro kugira buve mu mutego bwaguyemwo utuma ibiciro biba umurengera, ubutunzi nabwo bukadindira. Izo ni zimwe mu nyishu ikigega mpuzamakungu FMI catanze kwigenekerezo ry'indwi kuno kwezi kwa Ruhuhuma ku bibazo nkoramutima bijanye n'ingene ico kigega gikorana n'u Burundi. Ni nkuru tubaza Clovis Niyonzima. Ikigega c'isi FMI kivuga ko leta y'u Burundi yohuza ibiciro vyo kuvunja ko amahera mva makungu yashinze n'ibikoreshwa n'abigenga benshi bita ibiciro vy'ukuri canke vyo mu kinywabi ku mvo zikurikira. Ku ruhande rumwe, uko amahera mva makungu avunjwa ubu biheza bigatuma habaho irindi vunjwa ry'ayo mahera nyene, ariko ku biciro biri hejuru bituma habaho ihungabana mu butunzi. Ibi navyo bikanaba intambanyi zibuza ko ubutunzi bw'igihugu buguma ku murongo umwe. Kubw'ikigega c'isi FMI, iri vunjwa ku giciro ca leta rikoreshwa muri iki gihe rituma habaho ikena ry'igitoro ryamaho, ihungabana mu kuzana ivyo bitoro, intambanyi mu gushora ibidandazwa mu makungu, ndetse bigatuma n'abanyamitahe badashobora guhurumbira Uburundi. Ikigega FMI kiributsa ko kuva mu mwaka wa 2022 cagumye gisaba ko hofatwa ingamba zotuma hatabaho itandukaniro rinini hagati y'igiciro co kuvunjirako ca leta hamwe n'ibiciro vy'ukuri bikoreshwa n'abavunjayi bigenga, korosha amategeko mu bijanye no kuvunja ndetse no kureka abavunjayi bagakoresha agaciro ifaranga rihabwa n'ishusho y'ubutunzi bw'igihugu. Ku rundi ruhande, ikigega c'isi FMI gisanga gufata ingamba mu vyo kuvunja ari kimwe mu bikenewe gukorwa kugira ngo Burundi bushike ku butunzi nkenerwa, hambavu yo gufata ingamba mu itegurwa ry'amafaranga akoreshwa na leta, ikoreshwa ryayo mu migambi ya leta, hamwe n'izindi ngamba zo gushigikira guteza imbere igisata c'abikorera, abazana imitahe mu Burundi no gushora mu makungu. Kukaba nkako, ikigega FMI kivuga ko gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi mu ntumbero yo guhuza ibiciro leta ikoresha mu kuvunja hamwe n'ivyo mu kinywabi atangaruka nyinshi vyotera ifatiye kubishikirizwa n'abahinga bayo, aho mbere basanga n'ubu biri uko bimeze 70% ry'ibigurwa mu makungu bigurwa hisunzwe igiciro gikoreshwa mu kuvunja mu kinywabi kugira ngo ihindagurika ry'ibiciro vya leta ntiribagireko ingaruka. Ikigega c'isi FMI kimenyesha ko ibiciro vyo mu gihugu hagati vyaduze cyane mu mwaka wa 2024, naho ibiciro vyo kuvunjira ko vyashinzwe na leta bitigeze bihungabana, kandi igitoro kikabandanya kigurwa mu makungu hakurikijwe ibiciro leta ivunjirako. Ariko nanone ibi nivyo binaheza bigasigura igituma hamaho ubukene bw'igitoro. Naho biruko, FMI ntiyakana ko leta mu gihe ugabanya agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ibiciro vy'ibitoro ku ipompo vyoca biduga, ariko bikaba vyonatuma igitoro cinjira ku bwinshi mu gihugu. Naho ibiciro vy'ibitoro bigurishirizwa mu kinywabi biri hejuru cyane y'ibiciro vyashinzwe na leta, abahinga b'ikigega c'isi FMI babona ko mu gihe hobaho kunganisha ibiciro vyo kuvunjira ko hagati y'ibiciro vya leta n'ivyo bavunjira mu kinywabi, ibiciro vy'igitoro vyoduga, ariko bikaguma munsi gato y'ibiciro ibitoro bigurishwa ko uyu munsi mu kinywabi. Muyavugwa mu vy'imibano, bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke baridogera ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba muri iyo ntara ko riteba kubaronsa ivyuma biharura amazi n'umuyaga nkuba konteha mu rurimi rw'ikinyamazuru mu gihe baba barahejeje kuriha amafaranga asabwa. Abaganiriye na radio RPA hijwi ry'abanyagihugu bakavuga ko badatahura imvo yuko guteba kuronswa ayo makonteri mu gihe ubuyobozi bw'ishirahamwe Regideso bwaheruka kumenyesha ko atangorane y'amakonteri bufise mu bubiko bw'iryo shirahamwe. Ino nkuru nayo twayiteguriwe na Claude Mbana nayo. Abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bamenyesha ko bamaze ikiringo kiri hagati y'amezi 6 n'indwi bararisha amafaranga yabo kugira ngo baronswe ayo makonteri y'amazi canke y'umuyaga nkuba, ariko gushika ubu amaso akaba yaheze mu nzira. Karasaba konteri y'amatara akariha akamara igihe n'igihe izo konteri zitaraza kandi umuntu yarejeje kuriha. Hariho abantu bashobora kuba bamaze hafi nk'amezi 6-7 yararishe ikonteri y'amazi, ariko n'umunsi atarayikubita amaso. Bipfira hehe? Ivyo bikaba biri uko mu gihe mw'ishirahamwe Regideso ho bamenyesha ko ata kibazo c'ikena ry'amakonteri y'amazi n'umuyaga nkuba bafise. Twabonye umuyobozi mukuru wa Regideso avuga yuko amakonteri y'amatara mu bubiko ari menshi ndetse n'ayandi menshi bikaraza, ariko uno munsi
akaba ari abantu bahishe ata muntu n'umwe arakubita ijisho iyo konti mbega uburyo bariha bujahe ibi kandi bifatanye n'ivyo ku makonteri y'amatara. Bamwe muri abanyagihugu bakamenyesha ko bahitishamwo kurahura kuri bagenzi babo kubera ko ishirahamwe Regideso ryatevye kubaronsa ayo makonteur. Ikindi kintu rero kiboneka ni uko Regideso yihutira gucira abantu amatara ko abantu usanga bahanahanye itara ugasanga umuntu agwaye itara kubera yuko amakonteri yabo anagoye gushika agoye kuboneka kandi abantu baba bararishe. Basaba ishirahamwe Regideso gutorera umuti ikibazo cabo kuko bamaze igihe kinini barindiriye. Nibatangiza ko konteri zibe nyinshi hanyuma ibintu vyo guhanahana umuriro babikureho barabe yuko ari umuntu asubira kugora. Mugabo iyo Regideso ngaha mu Cibitoke mukuri ikibazo gifatamo nabi abakozi bayo bamwe bamwe bariko baravyifatamo nabi. Uruganda rwa RPA rukaba rwarondeye urongo ishirahamwe Regideso aho mu ntara ya Cibitoke kugira ngo agice ashikirije ku bivugwa n'abo banyagihugu ariko akaba atashimye kugira ico bivuze. RPA mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno munsi wa gatanu turabira hamwe ibijanye n'amazi ya Rusengo aho twihweza nuko akwiye gukingirwa. Ikiganiro dukingire ibidukikije tugishikirizwa na Hervé Yuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije, ikiganiro mwamukurikira kuri RPA imisi yose ya gatanu. Uno munsi ibidukikije dusanga ari nkenerwa kandi ari ngombwa mu buzima bwa kiremwa muntu. Muri ivyo bidukikije harimo amazi akenerwa mu buzima bwa misi yose. Naco gituma wari we wese ahamagarirwa kuyakingira, yaba ari mu nzuzi, ibiyaga canke ayo masoko. Muri kino kiganiro cy'uno munsi turaza kurabira hamwe ku mazi ya Rusengo na cyane cyane akoreshwa n'abatari bake mu gihugu. Iruhande y'abanyagihugu baza gutanga intererano muri kino kiganiro, turaza kumva kandi icyo umwigisha umushakashatsi mu gisata cy'ubumenyi bw'isi n'ibiriko ashikiriza ku mazi ya Rusengo. Kino kiganiro mu gushikirizwa na Hervé Yuhire, ndabahaye ikaze. Nshuti bakunzi ba RPA, ndasubiye kubaramutsa nk'uko narimije kubibabwira mu ntangamarara. Mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'amazi ya Rusengo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Muyinga na Kayanza bemeza ko amazi ya Rusengo abafasha mu bikorwa bitandukanye vya misi yose aho baherereye. No kuvuga yuko abenshi bifashisha amasoko y'amazi ya Rusengo abegereye mu kuyanwa no kuyakoresha n'ibindi vyankenerwa. Mbere hari n'ivyo bakora kugira akingirwe ahari aya masoko. Muri make amazi ya Rusengo afite akamaro kanini cyane, haba kuri twebwe abantu, haba ku binyabuzima, ibitungwa cyangwa banashaka n'ibimera. Amazi ku bantu turayanywa, turayakoresha imirimo yo mu rugo, turayamesuza, turayakoresha mu kuvomera ibiterwa bimwe bimwe nk'iyo izuba ryaka, turanayakoresha ndetse no mu kuyaha ibitungwa. Byumvikana rero amazi ya Rusengo afitiye akamaro kanini cyane cyane rwose. Ku bijyanye n'ahava amazi ya Rusengo, amasoko niho tuyasanga, bitewe n'uko aba araje amazi y'imvura anyiririka ku misozi hanyuma akajya munsi y'ubutaka agaserukira muri ayo masoko. Kugira ngo ayo mazi agume aboneka nuko abantu baca imiserege ku mitumba kugira ngo ayo mazi byorohe ko anyiririka mu isi, kugira bikunde azoshobore kuboneka muri ya masoko nababwira. Amazi ya Rusengo aradufitiye akamaro kanini cyane rwose.
kubera ko niyo tuyikora ko turayavoma hose harubakiye na kare ntiyubakiwe ko turatanga intererano yo ku mwaka rero amahera makeyi dutanga turatanga 1,000 ku rugo ku mwaka intererano kuko twavuga ko ari yaza kuyubaka kuko turabona yuko yubakwa n'uburyo butari buke amasoko rero ngaha arubakiwe ni meza twese turayikorako cyane haba baba mu muji mbere bakunda kunywa ayo mu isoko ayo mu robine bakayihoza bakunda kunywa ayo mu isoko kuko ari yaryoshe cyane hanyuma mu misozi ho n'ahandi hari mahungiro niyo bavoma ni ukuvuga niyo buzima tarigeze kuba igihe tubakirwa zari ingorane zirezire kubera yaba ari mabi abayavomamo ako karere basanga bagwaye ikiyokayoka ariko ubu yubakiwe nka hose n'ukuri abantu bashima. Turacari mu kiganiro dukingire ibidukikije turiko turabira hamwe igikorwa c'amazi ya Rusengo mu buzima bw'imiryango nuko ayo mazi yegeranya abanyagihugu bo muri zo ntara ziri hagati mu gihugu bemeza ko ayo mazi ya Rusengo ku bidukikije afise akamaro kanini yaba ku biterwa canke ku binyabuzima ikindi ngo nuko akwiriye gukingirwa bikwiye ahari hose. Ku ruhande rw'ibidukikije amazi ya Rusengo afite akamaro kanini cyane rwose kuko turiko turaraba ibiterwa ibiti byose birakenera ayo mazi ndetse n'ibinyabuzima ibikoko birakenera ayo mazi rero akwiye gukingirwa cyane kugira ngo ntashobore kubura kuko abuze ubuzima bw'abantu bugashobora kubandanya ndetse n'ubuzima bw'ibidukikije bugashobora kubandanya muri icyo gihe akwiye gukingirwa rero mu kuyakingira ahari mu masoko mu gutera bya vyatsi navuga bikaza kugira ngo amazi ntashobore kononeka no mu kuyubakira kandi tutibagiye yuko hocibwa imiferege ku mitumba ihanamye kugira ngo ayo mazi ashobore kuguma aboneka ku bwinshi. Murumvise ico abanyagihugu basanzwe bakoresha amazi ya Rusengo bayavuga ko kubwa Mpuzimana Atanazi umwigisha umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi akorera mu gisata kiraba ivy'ubumenyi bw'isi n'ibiriko ibidukikije n'abantu akaba n'umuhinga mu bijanye n'ivyo gukinga amangenge n'isibe bifatiye kwihindagurika ry'ikirere aratubwira uko ayo mazi ya Rusengo aboneka. Ijwi ryiwe twarikuye kumonesha kure ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Aya mazi ya Rusengo cyarahorereye ku mvura yiguye amazi amwe aratemba ku musozi andi mazi akanyengetera munsi ayo mazi yanyengetera munsi yagera hasi agashika ahantu hari isi isa nk'igumye hama akaba akiterekayo akaba nk'itangi. Ico gihe ayo mazi yamaje gushika ahantu navuga yikusaniriza ayo mazi niyo mu nyuma aza gusohoka aciriye muri twa dusoko hamwe cubona havutse agasohoka amazi mu gihe atavutse mu bwo buryo naho nyene aba ariyo arya amazi nisanzwe aba yicarava muri ico gihe navuga nti hariho nk'itangi itaboneka y'amazi iri munsi mu kuzimu ariko nivo yayo ahagera hatumberanye n'ahantu hashobora kuba hari akantu katumye isi isa nk'iyagatoboro umugaga amazi agacaciramo ntuzobona rero hajya ku misozi hejuru ushobora kubona amazi ariko aratemba amanuka aho natemba yizanye ariko aha Rusengo akenshi abantu bakoresha ubuhinga bakimba bagashikira ya mazi ahari hama akaduga numva ko ahava nyamukuru amazi y'imvura amwe yatembe ku isi ayandi nayo akanyengetera mu isi ariko agahurira hasi yose yikusaniza hasi ku rugero runaka. Mvuze hasi mu butaka hariho amasoko hariho amazi ashobora kwikusaniza hejuru gato n'ayandi yikusanya akaja munsi aho bivana navuga n'ibigize isi y'aho hantu hagizwe n'isi ikomakomeye icyo gihe ushobora gusanga amazi yaciye yiremarema hejuru mugabo mu gihe iyo si ari isi yoroshe cyane ashobora guma amanuka ugasanga ayo mazi yiremaremeye hasi ku metero nyinshi. Ibikoko murabirwanya amashamba murayarwanya
umuntu yo kwibaza kubera iki ahenshi amazi ya rusengo aba ari meza ku buryo atangurane yigera atera abayanywa. Umushakashatsi Atanazi Nkuzimana asigurira ko hariho ibituma amwe muri ayo mazi aba ari meza. Ayo mazi navuze ko ava impande yo samura nayo imvura mugabo mwaje mazi anyugwe hari amazi imvura iguye yaciye amanuka n'ingoga anyengetera mu isi amanuka hana yandi yabanje gutsemba hejuru ku musozi muganda ko atemba agenda hari amazi ava kwa ciye amanuka n'ubundi isi rero aciyemo isi yaragizwe ibituko imeze bivanye n'ukuntu burya abantu bimeze ubu nibwo bw'ubucafu bugenda barasigara kuryaho umanuka amazi yaza kugera handi kusangiza magana munsi yamaze kuba umuco acoroye navuga imicafu yo biri myinshi niyo mpamvu ageze kuyasama asanga amazi ameze neza asa neza cyane ukumva abari amazi atisuye yagiye amanuka ukagenda amanuka niko tuntu uvuga tuducafu dusigara tw'iyi hama ugasanga yiremaraniye hamwe munsi yoyo ugiye kuyakwirya aza akaniriza kugira ngo neza ati abari meza kugira ngana gute fata ku karere n'ubu akarere amazi bayafatiyemo katarimo abantu benshi cyangwa atabitwa byinshi birimo bya byuri by'ubworozi ayo mazi ushobora gusanga ku 19 birenga ku ijana ari meza mugabo amazi bafasha hasi hasanze isoko rihengamiye abantu bibamo abantu benshi cyangwa ibitungwa cyangwa bakora uburimyi na cyane muri igihe tuzi yuko abantu benshi umuntu ndavuga byatse imbere byinshi dukoresha mwavu atari wa kirundi kama mufasha utunga cyane usanga hari igitego harima bitara gupompa bigenze kuja gupompa n'ubumara kino n'umuco ubumara rero amazi azopfa guca ahantu hahengamiranye n'ahantu abantu bakora ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi cyabakoresheje bya n'imyavu ya kizungu n'ibindi ayo mazi naho yabona asa neza ntabari neza kanakizana urumva ko harimo ubucafu bagiyemo tuvuye muri bya bikorwa by'abantu hari ibicafu by'amazi y'abantu y'amazi anyengetere mu kuzimu amanukana n'ubumara bw'amwa bakizungu dukoresha cyane amanukana by'ubumara bapfuma kuri bya biterwa byose munyanyegeta buke buke byose manuka bishije muri bya butaka bita amazi ariko hari byose usanga muri ya mazi tugira ari mazi ashaka kuba meza tugiye kujana usanga ari meza kugezwa 80%. Hari ibikwiye gukorwa kugira ngo abandanye kuboneka amazi y'umusarara muri za rusengo hirya no hino mu gihugu. Umushakashatsi Atanaze Nkuzimana ikigwa y'ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacura. Kimwe mu byo avuga mu byokorwa no guca imikobeko. Ikintu cyambere cyo kugwa ni ko gukingira ibidukikije muri rusange, gukingira imitumba yacu kuko ni nayo y'amazi mvuga y'imvura atembako, kuyikingira haba mu kuyubara ibintu byose bicuza guhumanya amazi, gucafuza amazi uhereye mu byo dukoresha mu burimyi, mu bworozi, imicafu yo mu ngo, abantu bashaka kuja kwiherera ku gasozi n'ibindi tukabyirinda. Hanyuma tugaca tugira kugira ngo y'amazi agume aboneka hamwe ntazo na kamwe turi dukinga rero ya mitumba yacu turayikingira kugira ngo dutume ahubwo imvura iguye amazi menshi anyingetire mu kuzimu nuko ko izi mitumba yacu tuyageze tuyambike aho byashitse tukarima dukoresha bwa buhinga bwa none bwo guca imikobeko hajya uca umukobeke dutuma y'amazi y'imvura ujya mwanya mara mu mikobeko abarose akajya kugira ngo anyengetere hehe muri musi niyo azavuga kugaburira y'amazi hanyuma zo gukura hara hepfo cyane y'amyonga cyaka binuko ahantu harimwe bahagira imikobeko hanyuma bagatera n'utwatsi dukinga isi itembe uwo mwanya amazi amara mu mikobeko ariko anyengetera mu isi ni nayo hanyuma tuza kwimba hariya tugasanga amazi ayo mu isi hamaze ikijya gatatu ni ugukinga ahantu aya masoko gukinga kintu cyose cyoza gucafuza ayo mazi uvuga ku rugero rw'imetero nka 50 z'ahantu bafatiye ayo mazi cyabukije yuko hari ibintu by'imishafu yakabwa byagize plastique cyangwa ibintu bindi twakoresheje cyangwa abantu kuja kwihagarika cyangwa ibitungwa nuvuga ko abantu bafatiye amazi ya rusengo haza kuba niburi muri metero 5 hakingiye ahubwo abantu bakatera utwatsi twiza dutuma dukinga ko hari
imicafu yo hejuru yonetse bya muri amazi. Chuti bakunzi ba RPA ina kuri zo ntererano z'umuhinga dusozoreye ko kino kiganiro dukingire ibidukikije. Mwumvise ico abanyagihugu bo mu ntara zo mu buraruko bashikirije kubijanye n'akamaro k'amazi ya Rusengo ku miryango yabo no kubidukikije. Mwumvise kandi n'ibivugwa n'umushakashatsi kubikwiye gukorwa kugira iryo tunga rikingirwe. Mu nyemerere rero ndabashimire kuba mwaduteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro gushika aho kirangiriye. Hervé Niuhire nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye ndabaha isango kundi munsi wa gatanu w'indwiza mu kindi kiganiro nk'iki. Mu kurindira mururanirwe mu banyu no mu vyanyu n'agasaga. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Izi ni ibiki numvaga yemwe. Reka reka Makurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA hano dusozereye amakuru yo kuri 14 Ruhuma mwaka wa 2025. Ngiye ko ndabashimira mwebwe mwari muduteze yompi bakoze kandi abagize uruganda twafashanije kuyegeranya hamwe rero nabatumye mvuga mu kanyumva. Emmanuel Nyinge ko nari kuri mikro ndabikebanuye ndabikuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.